Mimi n'umuntu mwiza, Mimi afise urukundo ntarabona mu bandi. Mimi n'umuntu aciye bugufi akunda gusenga nkuko nanjye natanguye senga niba binyigishije. Ndakomeza ndiga ariko ntivyanyorohera cyane. Ntivyanyorohera ariko nanjye ndagerageza uko nshoboye. Hari igihe sinafise yo canja, sinafise yonja, ariko ndiyumvira nk'umugabo kabisa. Ndiyumvira nk'umugabo nyene, ndateka imitwe ahantu noja kuba umwaka ndahaba, ariko naho nahaba ibandasiona Imana ntiyashatse ko ndaburara. Indongekera umuntu masaa 6 y'ijoro ambaza Kevin wafunguye wapi? Aratangara cyane. Hama muri iryo joro nyine turajana muhiri wiwe, ntarabona mu bandi. Mimi n'umuntu aciye bugufi akunda gusenga nkuko nanjye natanguye senga niba binyigishije. Yabinyigishije. Aha ndamushimira cyane, Imana imuha umugisha. Naravyifuza cyane ariko ntivyakunda ko nza ndaronka ivyo nshaka. Naho n'ubu ntarabigega ko ivyo nshaka. Inyuma yaho twongera tukubona uri kugaragara muri sinema zigiye zitandukanye, hariho Ingaruka kwa King Sabas, hariho Zakira Munda n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Nabyo byagenze gute kugira wumve ushobora gukina sinema cyane bimeze gute? Murakoze. Yula ladies and gentlemen, murao murameze fresh, nanje ndameze neza cyane kabisa. Ni Fabere Burundi cyangwa ikiranga kiri umwero kabisa. This is the Step Media Network imbere ya kamera. Raneza yuko tuba turi kumwe n'umusore mwiza cyane kabisa aciye ibintu niko abanyarwanda babivuga. Nuko ariko imbere yuko tumwakira munazi ko dufite umugirwa mwiza cyane yo kubanza kubaramutsa mwebwe mwese mwamudukurikirana kuri Step Media Network, mutubwira ati Fabere Burundi tuba turi kumwe namwe gatano kuri gatanu. Tuba aba diaspora murabizi ni mwebwe ba boss bacu, turabakunda kandi cyane turabubaha bose kubera ko ni mwebwe mudufatiye runini. Ndavuga aba diaspora bo ku mpande zitanu z'isi canke zina ariko menga mwino minsi ni zitanu. Sinokorwa ndavuga mu mazina kubera ko muca mwiyumva muri yizi aho muri hose kabisa, ni mwebwe ba boss bacu. Nuko imbere yacu turi kumwe n'umusore mwiza cyane, reka tumuramutse, reka tumuhe ikaze. Isaho Gasoko. Namahoro cyane. Umeze neza? Ndashimana. Yego. Kuberewe cyane Gasoko. Araberewe vraiment. Murakoze. Yego. Nuko kubatakuzi washobora kwidondora? Nitwa Irakoze Kevin. Yego. Irakoze Kevin ninde muri rusangi? Ninde? Katani dusenge, twiragize Imana. Tubanze dusenge. Yego. Okay. Mana cyangwa neza tagushize hejuru, tagushimiye mu Imana, tagushimiye mutanziza mwapa uduhaye mu Imana, reka cyo kwicaye mu Imana, tagushyize hejuru kwa banyine natwe mu Imana, waturinze mu Imana, cyo kwicaye mu Imana, tagushimiye mu Imana kuko umwanya mwiza mu Imana twongeye mu Imana, reka cyo kwicaye mu Imana, takweza umwanya mwiza tukivugira hano mu Imana, reka mu Imana dushoboze mu Imana, habaye tuke mu Imana, reka izina ryawe habwe icubahiro mu Imana, tagushimiye mu Imana, ubane natwe mu Imana, uzobukoze mu Imana, uzobukoze kibengeye mu Imana, ndagushimiye mu Imana ganeza kwa mu Imana, umugisha badakudukurikirana bose mu Imana, uzobukoze cyo kwicaye n'imizina Yesu tuzizaye, amen. Nuko ni Irakoze Kevin imbere ko dutangura ibikorwa byacu abanje kudushira mu maboko y'Imana. Kaka abanje kudushira mu maboko y'Imana, uno mugigwa ko kuva ntangura gukora ibiganiro ari we wenyene utanguye kuwukora. Niba bino bintu wabikuye hehe tukiri ngaha nyene mbere yuko twinjira ibyina twumenye Kevin wari? Kevin wanyawe ni Kevin aciye bugufi, Kevin akunda gusenga, Kevin avuga amajambo make. Yego. Okay. Nani mvuze nti nashaka utubwire ahantu wakuye uno mugirwa kubera ko kuva ntangura kuri ibiganiro
nta muntu ne bwakoresha ikiganiro dutangura dusenga adusengera nagomba kubaza imbere yuko twinjira ibyinanye zina umugigwa wo gusenga imbere yo gukora ikintu wahukuye muri rusange ya umugwa wo gusenga nawukuye muri eglise ya muri eglise no muryango wanje yego. Okay, ni kuvuga umuryango wawe na mwese musanzwe mukijijwe? Ya turakijijwe. Okay. Nuko kuba takuzi urashobora kubavuze ati ni Keve ariko ntibavuze CV canke ubuzima canke muri rusange. Keve avuka Muramvya. Avuka Muramvya. Yes. Nkajino naje ku mashure. Naje ku mashure. Ndiga. Haragera igihe nyine ubuzima bwa gatoya bwa gatoya ariko nuko byari uko ndakomeza ndiga ariko ntibyanyorohera cyane ntibyanyorohera ariko nanjye ndagerageza uko nshoboye hari igihe nari mu mwaka wa gatandatu ubuzima bwari bwangoye sinafise aho mba sinafise aho fungura ariko Imana ujyanye Imana igufise ko umugambi nahuja hakaba ahantu usengera usengera naho hari umuryango maze gushika muri ubwo buzima bwo kuronka ahantu ho kuba ndaronka Imana yandungikira umuntu nyene arantora turajana kubi wiwe tujanye kubi wiwe turabana 6e 7e turabana ariko harageze igihe Imana ibagirira neza bacira inzira baraja ko mu mahanga anze ko mu mahanga ico gihe sinafise yo canja sinafise yonja ariko ndiyumvira nk'umugabo kabisa ndiyumvira nk'umugabo nyene ndateka imitwe ahantu noja kuba mva muri eglise kubera bigisha iby'imiryango bigisha iby'imiryango nja muri eglise ndabiganira ndagira Imana baranyemerera bambwira ngo ube ngaha ube ahanye muri eglise nta kibazo ndagenda kuhaba ndahaba igihe kitari gito kingana nk'umwaka ndahaba ariko naho nahaba ntibandasiyona byari ibyo bintu nyine umuntu nyine aba akeneye niba wimenya muri rusange nje nimenya ariko nyine kubera Imana nyine ni Imana y'urukundo yazacisha muri umwe Keve ambaza Keve wafunguye nari ndambwira wapi sinafunguye kabona umuntu amaye 2000 y'amata aho mba mvuye ku ishuri kaza umuntu wafunguye tora 2000 y'amata ajya kuri cafeteria ni ukuvuga wiga utaha mu rushengero niga nta mu rushengero nyene ubuzima burabandanya Imana ikazirandungikira umuntu umwe agira icyo avuga haba impuzu kunye mu buzima bubandanije ndibuka umunsi umwe ari nko mu masaa 6 y'ijoro Imana ntiyashyize ko ndaburara indungikira umuntu mu masaa 6 y'ijoro ambaza Keve wafunguye wapi aratangara cyane hama muri iryo joro nyine turajana muhiri wiwe ndafungura hama ndagaruka muri eglise hama bukeye ndaja ku ishuri uko ubuzima burabandanya uko nyene bubandanije haragera igihe nyene je mbona ko amashuri byanse amashuri ngaho nyene amashuri usanzwe yarihigwa n'ishengero canke byari bimeze gute
amashuri ingene zari bimeze sinarigwa n'ishengero niho nyene umuntu nyene Imana ikimufise ku mugambi ntibura ahicisha ntibura kubigenza ya kazianukira umuntu nyene kubera sinari hameshi nari hanefu mili senkisa kabisa ayo ni yari meshi kwe hamuza barana niko nyene ndiyumvira ko by'amashuri bihagaze ndibuka ndobuye naciye nduga ruguru ndoza ruguru ndabandanya ishure niyo naciye mvuga ko ntazosubira ku ishuri hama cendagira cenasubira kumanuka subiye kumanuka nsubira inyuma ntaramanuka Imana igira ikora ikintu ntiburaho igicisha icisha muri mimi ciyumviye yiyumvira ko yopanga inzu akazana abo tuvukana bose tukabana nk'umuryango icyo cyumviye niyo aciye yumvira mwese nimumanuke ni kuvuga usanzwe muvukana na mimi turavukana tumanutse twamuheruka kera zamani kabisa cyane mwari mwarahebanye gose yego gusa nyene Imana ntibura nyene kubigenza nyene na cyane tumaze kumanuka turaza kuvuga mu ncamake turaza turabana nyene ubuzima burakomeza Imana nyene igenda tugira neza ibana natwe icyo navuga kuri Mimi Mimi n'umuntu mwiza Mimi afise urukundo ntarabona mu bandi Mimi n'umuntu aciye bugufi akunda gusenga nkuko nanjye natanguye senga niwe yabinyigishije aha ndamushimira cyane Imana imuhe umugisha Imana imwagure nkuko yamavuga inzira isubiye inyuma yiwe ntayihari pe gahunda ni gukomeza kabisa yego nuko Keve uno munsi uri hejuru tukubona nka twebwe turabona ko usa neza vraiment game musa neza kandi sivyimbeshere n'abantu bose bari korera kuri screen bana kusa neza warahoye na struggle nyinshi mu buzima gushika yaho bikugora cyane nico gihe uri kurahura n'ubwo buzima Mimi yari ihe byari bimeze gute aho naho n'ubwo buzima Mimi yari hafi yanje ubwire amfashe nyene nawe nyene yarahuye n'ubuzima bubi nyene abwa nyene yabuze nyene uko bigenza ariko naho yabuze uko bigenza ariko muri we ndazi ko yari kumfasha kuva kana ndamuzi twarakuranye umva hama imanza kugenda ukonye subi inyuma gato ikintu citwa impuzu ibintu nyene bikenerwa ku muntu nyene naravyifuza cyane ariko ntivyakunda ko nza ndaronka ivyo nshaka naho n'ubu ntarabigega ko ivyo nshaka ariko kameme ubu ni boss ndashimana uko biri kose ndashimana kabisa maze guhura na Mimi Mihaye ubuzima bwarahindutse inyuma yaho twongera tukubona uri kugaragara muri sinema zigiye zitandukanye hariho ingaruka kwa King Sabas hariho Zakira Munda n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye nabyo byagenze gute kugira wumve bashobora gukina sinema cyane bimeze gute murakoze nkiri umwana muto narakunda kuraba filime ndundi narakunda kuziraba naho tutari dufise ama Android abantu b'uruguru bazi ko bifite bwa buhinda wacu usanga turi mu telefone duto usanga twimereye ukundi two turaraba usanga turaraba zirya filime zo kwa Amede
turaba ingene Mimi akina Yego. nyinshi nizo twaraba Yes. nizo twaraba nizo twasabwe twaziraba rimwe rimwe kubera dutaronka aho tuzikura Ni ukuvuga inspiration yo gukina sinema wakuye kuri Mimi Mireille. sinova ko nayikuye kuri Mimi Mireille je nakuze ndabikunda nkunda kuziraba kandi nipfuza no kubabona nipfuza no kubona Mede Sabase Yes. n'abandi benshi nyene n'abandi benshi Nuko turakubonye muri sinema yiswe Ingaruka. Ni seri yakunzwe cyane. Byoba byararushe kugira ngo ushobore kugaragara mu Reresi byagenze gute? Washaka kutusigurira? Kingene vyagenze kugira ngaragare muri rya Reresi yo kwa Sabasi. Nari sanzwe ifata sound. Wayifatira hehe? Kwa Sabasi. Okay. Kwa Sabasi no nayifatira. Hamwe kugenda uko haragera igihe bakenera mupeti nkanje kero ukigenda ari mupeti sinabigakura hagera igihe bankenera barambwira Kevin ingukina ntawundi ko tworonka inguhakina niko nyene ninjiye niko ndabishimira Imana cyane ndabishimira Imana kabisa nabihega gucyubahira. Yes, nuko inyuma yaho turanakonya muri Kiramonde byo byose no kurigana ariko baza ko kubera ko niyo kwa Mimi bategereza kuyibamo. Nuko niki utangariza abakunzi ba muri rusange canke ubwira abakunzi ba filime Ndundi uri kwitegura ibiki bimeze gute? Hari ibindi bikorwa kanaka biri mu nzira bigomba kuza canke bimeze gute? Murakoze. Hama ibikorwa biri imbere birahari birahari muri GN Films birahari turategura mihangane gato biraje kabisa. Yeah. Nuko urafise abakinyi kanaka woba urabira kuvuga ati je vraiment ndipfuza kumera nk'abanaka ngaha mu Burundi abakinyi ba sinema? Yeah. Wa mbere ndabirako ndarabira kuri Mimi. Yes. Ndarabira kuri Mimi. Wa kabiri ndarabira kuri Amede. Ndabira no kuri Sabasi. Yes. Abantu nibo ndabirako cyane kabisa. Nibo ndabirako kuri abaciye bugufi cyane bakunda gusenga. Yeah. Umva wipfuza kugera hehe kure hashoboka? Akeneye gutera imbere nkuko mbyifuza. Ndakeneye ko icyifuzo canje kiri ku mutima. Ndakeneye Imana ingiriye neza. Ndakeneye kubaka amafena gutunga imfubyi n'abapfakazi ndabagaburira. Mbonye ubuzima naciyemo nanje cyangwa mbonye urukundo abantu banyeretse nanjye ndakeneye kwereka abandi biciye mu maboko yanje nyine mu minsi mubanye na Mimi ndazi si nyinshi cyane uko bingana kose ni ikihe kintu umaze kumwigira kuvuga ati kino kintu nzorinda mpfa ntacibagiye? Ndamwigira ko Mimi ndamwigira gusenga guca bugufi urukundo byose nivyo ndamwigirako pe. Okay. Usanzwe usengera hehe muri rusange? Senga ngaha mu Ngagara muri Holy Center. Ego. Usanzwe ufite ibikorwa nyabaki mu rushengero? Oya, n'ibikorwa ndagira. N'igihe ncagira uzokumva nagiye mu nyamasengesho. Yeah. Kabisa. Nuko Kevin, ndibaza neza yuko byinshi mu bikugize wamaze kubivuga. Hanyuma apari y'ibyo gusenga, apari ibya filime, niki kindi kintu wipfuje gukora ariko afashaje kino kintu ndacipfuza gukora cyangwa ino ndipfuza kubishika kariko mbona umenga nta nzira? Niki kintu mba wipfuza gukora mu buzima ugati kino kintu vraiment ndiko ndagikora numva ndi muhira? Ndipfuza kudandaza amamodoka kwe. Ndipfuza kudandaza amamodoka? Yeah, ndipfuza kwe. Mugwiza tunga w'amamodoka? Yes. Nka cyangwa mani Marcus? Oh yeah. Amurenze. Yeah. Amurenze kwe. Kabisa.
uriko urakora iki none kugira ushike kwizo ndoto uriko urakora iki kugira ushike kwizo ndoto nigiye kitaragera yego igihe nicagera uzashi igihe nicagera nakabuza nzobishikako kabisa yeah Kevin nibaza neza yuko n'ikindi gihe twakwendera tuzokuronka ndahari kabisa ndahari vraiment nuko imbere uko turangiza Kevin twatanga urushira mu maboko y'Imana dushira mu maboko y'Imana kandi yeah Mana tutagushimira mu Imana tagushimira neza kwa mu Imana tagushimira urukundo rwawe imbaza mu Imana cyo kwicaye mu Imana tagushimira mu Imana ko banye natwe mu Imana uyu mwanya tumaze hano mu Imana tugire neza mu Imana wadushoboje mu Imana tagushize hejuru mu Imana habwa icubaro Yesu mu Imana tagushize hejuru mu Imana takwetse n'imbere byose mu Imana bane natwe tugire neza mu Imana uzobukoze reka icubaro kwicaye mu Imana imizina rye tuzizeye amen yego reka tugushimire cyane murakoze cyane yari Kevin Irakoze icyamamare muri filime nyinshi zagiye zirakundwa nka Kiramunda nka Ingaruka series n'izindi nyinshi mugiye kubona zigiye zitandukanye zo kubakinyi abacineaste benshi bagiye batandukanye nka mu Burundi ni Kevin Irakoze umusound maker ushaka gukina cinema vuga ati jewe vraiment nabuze umuntu afatira sound uno musore afata sound neza kabisa kandi ni umusore yitonda korera ku mwanya muvuganye isaha niyo nyene kabisa ibintu bimeze neza cyane yari Fabere Burundi canke ikiranga kiri umwero ndiko ndabashikiriza ibintu byose uko mwagiye murabikurikirana byose uko byagiye biragenda turabakunda cyane mushishikare gusharinga bino biganiro mu bishikane kure kabisa hashoboka kugira ngo bono butumwa bano bajene bariko baratanga ushobore gushika kure kuko mwumvise ko harimo inyigisho nyinshi harimo intahe itari nto nukuri ibintu byari bimeze neza cyane turabashimiye cyane ciao ciao